utakwenda kovyo L'ambassadeur William Mitwe uache kumonga kovyo mwenzio sina mabagari mwisho utakwenda kovyo wewe. Isabukuru ryatanguye ejo ahise ku munsi wa kane niyo twatanguye. Abashoboye kwifatanya natwe mu gatondo mwarumvise ikiganiro cyabaye cerekeye abavyeyi, ikiganiro cyabaye kivuga ku bijanye n'imico kama, indero kavukire, imico kama hamwe no kuba umuvyeyi w'akarorero. Mwarumvise ivyo twayaze byaraciye ku bimenyesha makuru bitandukanye no kubimenya amashusho makuru ngurukana bumenyi. Mwarumvise aho garuka rwacu rugwaye, mwarumvise aho bafise ibibazo, mwarumvise n'ivyo bashimira abavyeyi cyangwa abavyeyi bashimira ugwaruka kandi nago twaraganiriye ku mugoroba ujya munsi nyene ku wa kane, nabo barafise ivyo bavuze abavyeyi, ivyo babaneguye n'ivyo bashimiye. Sinza kubigaruka ko rero bashoboye gukurikirana ivyo biganiro, barashoboye kubitegera. Ico bikoze ivyo biganiro n'ubundi zoza tubibandanye no mu zindi ntara kugira ngo dushobore kubandanya tuyaga ku mico kama no kukaranga keza two kwigisha abana bacu, kuko batamenya karanga ku Burundi ntibazomenya ico baharanira, ntibazomenya ingene bagwanira igihugu, ntibazovamwe indongozi ziza, eka ntibazovamwe ico cyose coharanira igihugu. Ahubwo twava tuvuga ngo dufite igihugu mbwa tugasanga bakibatse cyabaciye mu myanya y'intoki kuko bagiye guhurumbira ibigezweho.
kuri uno muhingamo kandi twirirwanye n'urwaruka bahurikiye bafise imigambi cyangwa amashirahamwe yo kwiteza imbere. Twaganiriye, twagize n'Imana dutegwa iteka n'abakuru babo bafise ubumenyi bwinshi mu bijanye no kwiteza imbere, babaganiriye bumvise iryo bagona. Rero urwaruka twari kumwe ngaha batahuye yuko abo babona bari imbere, kumwe umugani w'ikirundi bivuga uti izo zibika zaramagi. Batahuye yuko umwe wese agize inguvu atora icyo ashikako, ariko vyose kazoza kabo kari mu minwe yabo, kandi yuko ugize inguvu n'Imana iramuhezagira ivyo ariko arakora bikagenda neza. Batubwiye ibiharuro bimwe bimwe by'urwaruka uko rungana. Twumvise yuko mu banyagihugu b'abarundi urwaruka ari rwo rwinshi cyane, bararenga ibice 50%. Muri bo hakaba harimo n'abashomeri benshi cyane, 2,400, kandi bose leta itazobaha akazi. Mugabo twumvise yuko bashoboye kwiteza imbere, babidusiguriye neza yuko bashoboye kugira icyo bageraho. Mbere bahiriwe bahishije, ubu amabanki atanga amadeni arahari, amabanki yitaho urwaruka arahari, amabanki yitaho abakenyezi barahari, kuko n'abakenyezi twabasize inyuma. Izo nyigisho twakurikiye n'abakenyezi bari mu migambi yo kwiteza imbere barimo. Uyu munsi rero ku muhingamo turamutse tuza kugurura icese ibi bikorwa, iri sabukuru. Twovuga yuko nejo twateramishijwe n'abandi batweretse imico n'akaranga byo mu bindi bihugu. Ejo abakongomani baraduteramishije, ego, kandi byari bihimbaye cyane. Mboneho n'akaryo ko kubakengurukira. N'abarundi kandi baraduteramishije nabo nyene, kandi ndabakengurukira. Ubu ku mugoroba naho nyene tuza guteramishwa n'Abatanzania n'Abaganda, nabo kandi ndabakengurukira. Ndazi ko batwereka iby'imico kama. Hari abantu bara bavuga ngo intambo nivyo ziratandukanye, imico kama iratandukanye kandi ntirutana, ariko hari abari bazi yuko imico kama yo mu bindi bihugu ishobora kuba isa itandukanye n'iy'u Burundi ku kintu kijanye n'indero canke ingene batamba. Mugabo ivyo twarabonye yuko uko batamba nuko Abarundi batamba ntidutamba kimwe. Mugabo iyo dushatse gutamba iby'imico kama yacu biraba vyiza. Iyo tutashatse kubishiramo ibintu vy'iterambere rya cyane ngo dushoboye kwigana ibihugu vyo hanze. Aho bukera rero tuza kubandanya rino sabukuru. Ejo mu gatondo sobananye turi kumwe n'abanyamyuga mu kiganiro, abanyamyuga n'abartiste. Tuzoheza turabire hamwe naho nyene uruhara rwabo mu ndero, mu mico kama, cyo kimwe n'ico uko iyo myuga bakora canke ubwo bartiste babayemo, uko ubuzima bwabo bushoboye kubaho ari umunyamwuga nyene, akabigakunda ko aba akiteza imbere, agateza imbere n'umuryango, agateza imbere n'igihugu. Tuze turabe nibibabangamiye, canke turabe ingene boshobora kwiteza imbere mu buzima bwabo. Rero ndabakengurukiye cyane. Sinza kuvuga ngo hari ivyo nza gusaba, umuntu asaba intwaro canke asaba abatubira afite ivyo bajejwe abashikiranganje baje kudushigikira, ahubwo nabo baraza babikurikirane, bazoheza bamenye vyinshi. Ndazi ko twamanye kuva ibiganiro byose bitangura, twamanye nabo bagiye baratuma, ngira ngo bazoheza babashikirize ivyo bumvise bayaga, hanyuma baheze bagire ico babikoraho. Nejo kandi turasubiye kubatumira bashikiranganje, muratuma abo mukorana, muratuma abo musanzwe mutuma n'ubundi, baze dusubire duteramane n'abanyamyuga nabo, duteramane n'abartiste nabo baze babayagire ko babayeho, baze babayagire n'ico bokunganira mu bintu by'indero y'urwaruka n'imico kama.